Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho minsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho kandi adasanzwe twabateguriye ku murango kuri uyu wa gatanu kw'itariki ya 2 kwezi k'umunani 2024. Umwanya twabateguriyemwo vyinshi bigiye bitandukanye ku rugendo rwa Varisito Ndayishimiye yagiriye mu gihugu ca Zambia. Yashitseyo abarundi bamererwa nabi, muti vyifashe gute? Muri aya makuru ntuze gucikwa. Ikiriho nuko mu gihe Perezida Ndayishimiye ariko arakirwa n'abategetsi ba Zambia, abarundi batari bake nabo bariko barafatwa n'igipolisi ku mugwa mukuru w'igihugu ca Zambia i Lusaka. Iki kintu rero kibabaje abarundi benshi baba i Lusaka muri Zambia, kubona Perezida w'u Burundi yakirwa ariko abarundi bagaca babandanya gufatwa nabi kandi ku munsi yoba yashitse muri ico gihugu. Turaza kubagezaho vyinshi bigiye bitandukanye ku biriko biraba ku barundi bari i Lusaka. Ni kuri uyu munsi rwose vyabaye, tubafitiye n'intahe rero y'umurundi umwe yibereye ngaho ariko arakurikiranira hafi biriko biraba kandi ariko aratabaza. Perezida Ndayishimiye rero ari kugendera Zambia kuva ejo aheze, akunguko rero kazoba kahe ku barundi bariyo? Nico kibazo cibazwa n'abantu benshi. Zambia rero ni igihugu kirimwo abarundi batari bake ariko imyidogo y'abarundi ni myinshi cane muri kino gihe aho muri Zambia. Icambere nuko hariho abarundi binjira muri Zambia bafise ivyangombwa vyose ku mupaka bakabareka, ariko bamaze kwinjira gato bagafatwa n'igipolisi. Hari abarundi benshi binjira muri Zambia kurondera akazi, bamaze gushikaho ivyangombwa bigata igihe. Abo ni benshi kandi barafise ibibazo vyinshi. Ikindi nuko hariho abarundi bashoboye gushinga imizi muri Zambia, bafise amaduka canke badandaza mu maduka yaho. Abo biraza birabacamwo bagahura n'ibibazo vy'umutekano, bamwe bagafatwa giturumbuka bagafungwa, abandi bakanyarwa ivyabo, hari n'abaca bicwa. Abarundi rero bahura n'ibibazo vyinshi muri Zambia, basa nuko ataho banezwe ntibagira gitabara. Mugihe rero hari umu ambasaderi canke userukira Uburundi aho muri Zambia mushasha, ahoze n'ubundi yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu, yashitseyo rero abarundi benshi bagira umwizero ko boba bagiye kubaho neza, ariko n'ubundi vyabandanije kuba bibi. Mugihe Perezida Ndayishimiye ariko haraganira n'abategetsi ba Zambia, arasabwa ko yorabwa akagaruka ku bibazo by'abarundi muri Zambia, ntaje kwitwararika gusa ingene ibifungurwa vyaguzwe na Anagesa vyoja gutabara abo muri Zambia, ariko akihoza ico kibazo c'abarundi bari muri Zambia. Hari ibijanye no korohereza abarundi binjirayo kurondera akazi no gutanguza imigambi y'iterambere, haba ikibazo c'abafungiye mu busho bwa Zambia kubera impapuro zataye igihe, haba n'ikijanye n'umutekano w'abarundi muri Zambia. Abatwara Uburundi rero barivugira ko ata kazi bagifise baha urwaruka, kandi bararyoherwa no kubona abarundi baba hanze bafasha mu iterambere ry'igihugu n'imiryango. Ni vyiza ko leta nayo yitwararika abarundi iyo bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Muri ayo masanamu rero muriko murabona umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye na Perezida w'igihugu ca Zambia kandi Chilema. Twababwiye ko mu gihe Perezida Ndayishimiye ariko arafatwa neza na mugenzi we w'igihugu ca Zambia, abarundi bo batari bake nabo bariko barafatwa n'igipolisi i Lusaka ku mugwa mukuru wa Zambia. Umwe mu barundi baba i Lusaka akaba yariko aratabaza agira ati, aya masaha nyene abajejwe immigration muri Zambia bariko barafata abantu, mbere bafasha abarundi benshi. Abarundi bafatiwe cane cane mu maranguriro mu bice vya Kanyama kw'ihoroseri y'umunyarwanda bita Patrick na Robert, hamwe no kuri Sebo muri iyo quartier nyene. Ubundi ngo twari twizeye ko saa 8 twitaba inama y'umukuru w'igihugu aza kugirisha abarundi, none imitima yacitse. Hariho abatabaza ndetse bavuga ko bataza no gushobora kumwitaba. Ngo baratubabaza kubona badufata ku munsi bazi ko n'umukuru w'igihugu cacu ari ngaha. Twabonye baryohewe, ngo abazaniye amanoti 5,000 amatoni 5,000 y'ibifungurwa aje kubagabira. Ntibazi ingene abarundi barushe mu kubironka, ariko aho natwe bodufasha neza bakabandanya kudutoza. Nukuri turifuza ko ico kibazo cacu perezida wacu yogenda akayaze na perezida wa Zambia kugira ngo umutekano wacu wubahirizwe. Nimba ari amakori
dukeneye tuzoyatanga mugabo bareke kuguma badufata badufunga kandi badufunga nabi. Uwo ni umurundi rero ari mu gihugu ca Zambia ariko aratabaza. Ivyo rero bikaba bibaye mu gihe no mu minsi hamwe n'imyaka iheze n'ubundi abarundi benshi bariko baratabaza imikwabo mu majoro n'ubundi ifatirwamwo abarundi bagiye batandukanye. Aba kandi n'igisa no kubabangamira mu gihe bageze ku mupaka harimwo bamwe bamwe baba bafise ivyangombwa butuzuye ndetse n'abafise ivyuzuye boshika mu gihugu imbere muri Zambia bakamererwa nabi cane. Abarundi rero bariko barerera bakanafatwa no kuri uyu munsi mu gihe Perezida Varisito Ndayishimiye wewe yagiye gutanga amatoni 5,000 vy'ifungurwa kugira ngo bifashe abanyazambiya kandi Perezida w'igihugu c'u Burundi bitanze abenegihugu biwe bariko baricwa ndetse banafatwa nabi. Kuri ivyo vyose rero hari commentaire z'abantu bagiye batandukanye ngo bimwe baheruka kumuha imwaro ngo vyabuze aho bije ariko abipunguriza muri Zambia. Bene da ndumva ntimworohewe hama uwo mugenza hiyo ivyo ntibirimwo kuko ngaja kugendera umukira mugenzi we hama yiganukiye i Bujumbura ni tugira amahoro. Hari uwagize ati ni hatari ntivyoroshe gufatwa ntibizokwigira bihagarara mwabano ngo muve mu bihugu vy'abandi ngo ibi bintu nimba ngo bitari mu vyamujanye ngo ntaco ari bubibazeko kuko umuntu ngo mukuru nk'uyu afise ibizwi vyamujanye gusa naramuka asubiyeyo haraho azocibuka. Niko rero bamwe bagira reka tubirindire turabe ikiza kuvamwo. Ngo ni hatari ntivyoroshe ariko ururimi rurakurira mu menyo. Ngo sha ni hatari vraiment perezida wacu ngo sinzi ko yaje ku butegetsi yasenze kuko vyinshi biguma bihindagurika cane. Ijambo ry'Imana ngo nta mahoro ku munyavyaha ngo twongere ko tuvuge tuti nta mahoro ku murundi rero ngo Imana ngibagwanire ndumva muragowe. Ngo na EAC turakubagwa kandi dusangiye umuryango umwanzi wa Afurika ni umunyafurika nyene. Mukagenda barabegeraniriza ahantu babayore ngaje kubatahana. Ni kumwe rero yavuze ariko aratwenza ngo bonga ico mbona Perezida ngiye agiye niko mu mahanga ntazigera avayo ngo atavuganye n'abarundi kuko hari igihe haba hari ico munaganira ngo uri mu rugo rw'uwundi mugabo nguranya ntiwikanira. Rero ngo natwe tuja ku mahanga atari iwacu nta jambo dufise. Ubwo rero hamwe n'abandi bagiye barashikiriza murumviriza ko rero abarundi bari muri Zambia bafashwe nabi mu gihe rero bari bafise umwizero ko biza guhinduka. Perezida Evariste Ndayishimiye yashitse muri ico gihugu ariko n'ubundi ikibazo co gufatwa kwabo cabaye akananira abahinga. Reka tubandanirize yavugwa mu gateka kazina muntu hari uriko aratabarizwa afungiwe kw'iperereza atagikozwe ngo ubuzima bwiwe burashobora no kuzimanganwa. Uwafunzwe n'ibihangane mw'iperereza ni Blaise Arakiza umuyobozi mukuru wa Soboprodia ni Société Burundaise de Production et Distribution des Intrants Agricoles ishyirahamwe rero ngo risanzwe ridandaza imiti y'ibiterwa n'imbuto zirobanuye mu gihugu c'u Burundi. Blaise Arakiza yafunzwe azira amafaranga mvamakungu arenga gato 300,000 y'amadolari. Ayo mafaranga yari yatanzwe n'iryo shirahamwe Soboprodia mw'isoko yo kugura ibiharage mw'ishirahamwe Gavik ryo mu gihugu ca Uganda. Blaise Arakiza ahorwa kuba yaranze ko ayo mafaranga akoreshwa n'ibihangange nyuma yaho iryo soko rihagarariye kuko we yashaka ko ayo mafaranga asubizwa mu banki nkuru y'igihugu aho yari yavuye nk'uko tugira tubibone muri iyi nkuru. Mbere yo kubandanya no tubanze tumenyeshe ko Blaise Arakiza afunzwe n'ibihangange bigize urwego nshingwantwaro rwa Soboprodia. Wa mbere muri ivyo bihangane General Ntakavura Serge asanzwe ari we arongoye urwo rwego nshingwantwaro. General Ndayizeye Emmanuel asanzwe ari n'icegera c'utwara iperereza ku rwego rw'igihugu. Hari Umurwizatunga Hategekimana Reverie azwi ku izina rya Amusteri. Hari Umurwizatunga Uwiragiye François batazira Mayondori. Umurwizatunga Ntunzwenimana Juvenal bene Ndayizeye Audace asanzwe arongoye ishirahamwe Musumba Holding canke Mustumba Steel. Nkuko rero twabitohoje mu kwezi kwa kabiri 2023 ishirahamwe Soboprodia ryari ryaganiriye ndetse rinagirana n'amasezerano n'ishirahamwe Gavik ryo mu gihugu ca Uganda
yo kuzana imbuto z'ibiharage zingana n'itoni 210. Ayo masezerano yari ahagaze amafaranga mvamakungu angana n'ibihumbi 325 y'amadolari. Tubanze tumenyesha ko ayo mafaranga yose ishirahamwe Subbrodial yari ryayakuye muri banki nkuru BRB kugira ngo ribone gutuma ivyo biharage mu gihugu ca Uganda. Mu nyuma rya shirahamwe Gavik ryo mu gihugu ca Uganda yarazanye mu Burundi za mbuto z'ibiharage mu kwezi kwa kane 2023, ariko rizana ubwoko bubi batumvikanye na Subbrodial yo mu Burundi. Ni naho Subbrodial imaze kudashima ivyo biharage yaje yandikira Gavik yisaba gusubiza ayo mafaranga nk'uko byari amasezerano bari bafitaniye. Mu mpapuro dufise zo mwibanga Gavik yarishuye Subbrodial imenyesha ko yemeye subiza ayo mafaranga, ariko zo yasubiza mu mice ibiri. Subbrodial yaciye yandikira BR muri uko kwezi kwa kane 2023 yimenyesha ko ibiharage yari yarihiye byinjiye mu Burundi ishaka kubisubiza hanze kuko bidakwije ibisabwa. Ku itariki ya 5 kwezi kwa gatanu umwaka uheze wa 2023 BR yarishuye Subbrodial yimenyesha ko atangorane yemerewe kubisohokana. Aha Subbrodial rero yabimenyesha BR kugira nisubira kurihishwa amafaranga yo gusohokana ivyo biharage yagira isubize Gavik. Mu nyuma rero bamwe bagize bamurwa ibihangange bavuga bamaze kubona ko ayo mafaranga mvamakungu ibihumbi 325 vy'amadolari agira asubizwe, niho baja batangura kuremera umuyobozi mukuru wa Subbrodial Blaise Arakiza bamusaba ko ayo mafaranga niyashika atazosubizwa muri BRB yaca ayabaha bakayakoresha ibindi. Makuru rero hari nuko umuyobozi Blaise Arakiza yankiye ivyo bihanganga babwira ko amafaranga azoshikira aho yavuye muri BRB kuko igikorwa yaragenewe cabayemwo ingorane mu kurindira ko baronka isoko ahandi. Aha rero niho vyakomereye kuko abagize umurwi wa vya bihangange bamaze kubona ko Blaise Arakiza bankiye ko ayo mafaranga azoshikira mu minwe yabo, baciye batangura kurondera uko bigarurira ayo mafaranga. Amakuru rero ahari yemeza ko ivyo bihangange vyishikiye mu gihugu ca Uganda ku cicaro ca rya shirahamwe Gavik kwishuza y'amafaranga, ariko urongoye iryo shirahamwe Nakabare Patrick arabankira ababwira ko atabazi kuko ku mpapuro n'amasezerano handitse ko Blaise Arakiza nk'umukuru wa Subbrodial niwe yateyeko imikono. Nyuma rero yaho Nakabare Patrick arongoye Gavik yanka ivyo bihangaye ko atobiha ayo mafaranga kubera atabazi. Uburongozi bwa Gavik bwaciye bugira amakenga ntibwaba bugisohora ya mafaranga. Abarongoye Gavik baciye babibonamwo amahinyu baca barindira ko bica mu nzira z'ukuri kuko biketse ko bishobora kubata ku mutego. Vya bihangange bimaze kwankirwa gusubiza ayo mafaranga vyaciye bitwarwa n'agashavu ca bitegura ko bigira nabi Blaise Arakiza arongoye Subbrodial bimwagiriza ko yanyereje ayo mafaranga, nawe akababwira ko Gavik iri mu nzira zo gusubiza ayo mafaranga nk'uko yavyemeye mu makete bandikiranye. Aha rero duhereje aya makuru yacu, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho uyu munsi wose. Iyi ni Imboneshakure ya Hejuru TV, Imana ibahezagire.